inshuti bagenzi ndaronse akanya gato yo gushobora kuvugana namwe uyu munsi ndi mu gihugu cy'Ubwongereza mu gisagara ca Londres hani kuri ahahagarara amatrain hitwa Waterloo. Muri kano kanya nako nafata umwanya ndiko ndaraba abantu barengana bava mu matrain bagenda hirya no hino bariko barakora mu mamangazini atandukanye. Nibaza ikibazo kimwe, mbega vy'ukuri gutera imbere kuva kuki? Inyishu nyamukuru nihaye nuko gutera imbere kuva ku gukora n'ingene dukoresha amasaha 28 Imana yaduhaye. Twese umutahe umwe Imana yaduhaye dusangiye n'abanyaburaya n'abanyamerika n'abari mu bindi bihugu byose n'amasaha 28. Ariko rero abantu ubona yuko ayo masaha 28 batapfisha ubusa mu majambo bavuga ko batariko baravuga insako, batariko baravuga amajambo yo kuvuga gusa amazina y'abantu, ariko bagira intumbero yo kwiyumvira ingene bakoresha uwo mwanya mu kwiteza imbere kandi gukunda gukora cyane cyane abakiri bato. Uriko uraraba ngahande muri cafe n'ahandi hatandukanye, uriko uraraba usanga ari abantu abariko arakora akiri umwana muto y'imyaka 18 iwabo basa baratunze arafise uburyo, ariko ntareka kuza gusava muri restaurant cyangwa gukora ubuzi buto buto kugira ngo abandanye araba ingene yo kwinjiza gusumba ivyo arya canke ivyo akoresha. Rero ikintu kitwisha cyane twe turakunda korosha ubuzima, turakunda guma turavuga amajambo menshi, ugasanga nta mwanya dufise wo kwiyumvira kuri kazoza. Nibaza rero ko ari iki gihe cyuko ugwaruka umwe wese ahari yumvira akabyuka mu gitondo agakora akaraba ingene yiteza imbere. Ndavyibuka igihe natangura igikorwa ca New Generation abantu benshi barantwenga nta mwanya wo gufungura n'imfise nkoroka ijoro nkora. Uyu munsi abantu nashobora kubona uriko uragenda hirya no hino kw'isaka kubaza ngo mbega vyagenze gute, mbega no kumenya bizanye n'abantu. Oya, nishaka kubaha Imana bwa mbere, ariko kandi hakabamo nishaka ryo gukora bigushoboza gutera imbere. Rero nagomba kubatera intege aho muri mu byo musanze mukora byose, urabe icyo ukoresha amasaha 28. Niba wakoresha neza uzoshikaho kintu gikomeye kandi abandi bazokwigirako. Nta n'umwe Imana yarenganije, twese yaduhaye ubwenge duha inguvu bihambaye n'ingene tubikoresha. Uburundi bufise abakiri bato benshi cyane, birabaje kubona ko mu masaha y'akazi benshi usanga atakindi kurindira gusa ibyo baza gufungura. Ugasanga abantu barimo ibyo abantu 10,000 zifungura ni bake cyane, kandi abantu bashaje kubera ko twumengo hari ubuzi tutagishobora gukora. Rero nagomba ngo uyu munsi ndagutera intege mu byo ukora byose, wumvira ingene uhindura ingene ukoresha umwanya wawe, uvyuke kare, uryamutevye, ufungure gake, ushirimo inguvu, ukore ibintu nta kizobuza gutera imbere. Ndavyizera ku Burundi ni ugwaruka rwahaguruka rugashiramo inkomezi ugakora atakizotubuza gutera imbere no kuba akarorero mu bindi bihugu.